Tuke Sport Club TV ni umuhungu wanyu Kenny kuri Kenny Tuke Sport Club TV. Nk'uko ukora like, share na subscribe. Yo kubabwira amateka ya Luis Diaz. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Luis Fernando Diaz Marulanda. Akaba yarabonye izuba tariki 13 z'ukwa mbere mu 1997. Akaba afite imyaka 29. Akaba yaravukiye Baracas mu gihugu cya Colombia. Akaba apima metero 1.80. Akaba akina nk'umu left wing. Akaba akina ikipe ya Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudage. Akaba yambara nimero 14. Akaba yaratangiye kariyeri ye mu 2014 ku myaka 17. Akayitangira mu ikipe ya Atletico Junior yo mu gihugu cya Colombia. Akayivamo mu 2016 akerekeza mu ikipe ya Baracuas nayo yo mu gihugu cya Colombia. Akayikinira imikino 34, akayitsindira ibitego 3. Akayivamo mu 2017 mu ikipe ya Atletico Junior nayo yo mu gihugu cya Colombia. Akayikinira imikino 67, akayitsindira ibitego 15. Mu 2019 akerekeza mu gihugu cya Portugal muri FC Porto. Akayikinira imikino 77, akayitsindira ibitego 26. Akayivamo mu 2022 akerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Liverpool. Akayikina imikino 103, akayitsindira ibitego 29. Mu 2025 akerekeza mu ikipe ya Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudage. Akaba amaze kuyikina imikino 27, akaba amaze kwitsindira ibitego 15. Yo mu ikipe y'igihugu yayitangiye mu 2017 aho yakiniye Colombia yabatanije imyaka 20, ayikinira imikino 5, nta gitego yayitsindira. Ava mu 2018 yerekeza muri Colombia nkuru, ayikinira imikino 72, ayitsindira ibitego 21. Akaba barayashe ikipe ya Colombia, ariko yayifashe kuba iya kabiri muri Copa America ya 2024. Ifasha kuba iya gatatu mu 2021 muri Copa America yabereye mu gihugu cya Brazil. Amaze gutwara ibikombe 10 muri karere yose. Yari amateka ya Luis Diaz kuri Kenny Tuke Sport Club TV. Nk'uko ukora like, share na subscribe. Dusubire ku munsi wacu tubagezaho amakuru ya siporo. Ciao.